Abagabo benshi baribaza bati mbega ni igiki abagore bakundira abagabo? Hari abagabo benshi bafise amafaranga kandi bafise amafaranga menshi cane, ariko abagore ntibabakunde. Ariko hakaba n'abandi bagabo bafise amafaranga hafi ya ntayo, ariko ugasanga abagore barabakunda. Mbega ndakubaza akabazo gatoya, woba wibaza yuko vyoba biva kuki? Ukuri nuko abagore bakunda ibintu bimwe bimwe. Hari ibintu abagore usanga bakunda, ugasanga ivyo bintu bibakora ku mitima. Rero muri iyi video ngirenda kubwira ibintu bitanu abagore bakunda ku bagabo. Niba uri umugabo ukumviriza ibi bintu hama ugaca wiga kwisanisha navyo, nuko inyuma uzoza kubona abagore basigaye bagufata nkuko batagufata. Usanga abagore bagiye kugusarira, usanga abagore bagiye kukwiyumvamwo, kandi wewe ubona atambaraga wabisizemo. Rero ico usabwe ni ukumviriza iyi video kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kuko ushobora gusanga hari ikintu yoza ihindura kumbe kukuntu abagore baba bahora bakubona. Rero ico usabwe ni ukumviriza iyi video kuva ku ntango kugeza ku kintu ca nyuma. Reka rero tugende ku kintu ca mbere abagore bakundira abagabo. Ikintu ca mbere ni ukwizigira, ico twovuga kwigirira confidence. Burya ikintu co kwizigira ni ikintu gikurura abagore, ugasanga ahubwo abagore baje bagusanga. Namba uri wa mugabo uriko uravuga, ugasanga uri wa muntu uvuga utuje, ukavuga udatinya. Namba uriko uragenda, ukaza uri wa muntu ugenda uhagaze nyene wumye bugabo, ukaba uri wa muntu utazogenda ukebaguzwa, uri wa muntu uzogenda nyene ufise intumbero uriko uragendamwo. Muri ico gihe abagore uzosanga bagukunda, kandi uzosanga bakwiruka inyuma. Namba uri wa muntu ubona ukora ibintu vy'iwawe, ushaka ibintu vy'iterambere, ukabikora nyene kandi ufise n'umwete, muri ico gihe abagore bazohita bumva bakugirira icizere. Rero nico gituma abagore bakunda umugabo yizigira, kuko iyo babonye uri wa muntu wizigira bituma biyumva yuko igihe muzoba mubana yuko uzoshobora kubakontorora ubuzima bwabo, ugasanga urashoboye kubaprovidingira ibintu mu buzima bwabo, ugasanga ibintu bigiye kugenda neza. Ariko hari ikintu kimwe nokubwira, nuko kwizigira ntibisobanura ko uzoca ugira umera nka wa muntu agenda yishima. Ahubwo ico nokubwira kwizigira, nuko nokubwira yuko ari ukumenya wewe agaciro kawe, ukamenya ibintu ushobora gukora. Reka tugende ku kintu naco ca kabiri, kubaha umugore. Iki kintu rero co kubaha, namba uri wa muntu wubaha umugore, ico kintu nuko gishobora kuzokora ku marangamutima y'umugore. Umugore niwe ashobora kumwubaha, azohita yumva uriko mu bisanzwe umwubashe, uzoba uriko uramuha attention, ahubwo azohita yumva umenga yokwiyegereza, kuko azoba abona yuko uri umuntu w'agaciro. Rero nyamba uri umugabo, ukaba uri wa mugabo udasuzugura abagore, ukaba uri wa mugabo utavuga nabi uwo mugore, ukaba ari wa mugabo ufata umugore wawe nk'umuntu afise agaciro, abagore bazohita bumva uriko urabakurura. Kuko abagore uko bameze, uko baremwe, n'abantu bakunda umuntu abaha agaciro. Rero ni waba uri wa mugabo ushobora kubwira nk'umugore wawe, ukamubwira yuko yaberewe, ukamubwira yuko ari mwiza,
ukamubwira yuko aseka neza. Muri ico gihe abagore udosanga mu by'ukuri bagukunze, udosanga bakwiyegereje, udosanga nyene udosanga nyene ari ibintu nyene vyahise vyikora nawe utabizi. Reka tugende ku kintu naco ca gatatu, ni kwitwararika. Burya abagore uko bameze, abagore n'abantu bakunda umuntu abitwararika. Nyamba uri wa muntu umugore umwitaho, mu by'ukuri umugore uzoba uriko uramuha attention, ahubwo uzosanga uwo mugore ariko arakwiyegereza kuko uzoba umwitwararika. Mvuze ko umwitwararika si ngombwa ngo umuhembwe ibintu vyinshi ngo vy'amafaranga, oya, ushobora kumubwira utuntu duto duto kandi ugasanga utu tuntu duto duto umubwiye kandi ata amafaranga ukoresheje, ugasanga utu tuntu tumukoze ku mutima. Ushobora nk'akarorero nko kuba umwumviriza, ukaba umwitwararika, ugashobora kuba umubaza ati mbega wiriwe gute. Muri iki gihe uzoba uriko urabwira umugore amajambo nk'aya, umugore azohita abona yuko afise agaciro ku buzima bwawe. Niyo mpamvu azoca yumva ahubwo uriko uramukurura, ukazoca usanga ahora akwibaza imisi yose, ukazoca usanga ahora ashaka kuguma yokwegera. Hari ikintu rero nokubwira, namba wumva woba ushaka kumenya ubuzima n'urukundo, nuko wokora sabone ngaha kuri channel yacu, kuko ahantu tuza tugushikiriza inyigisho zerekeranye n'ibintu vyerekeranye n'inkundo hamwe n'ibintu vyerekeranye n'amafaranga. Rero ico usabwe nuko wokora sabone, kuko iyo ukoze sabone bituma iyo dutanze icigwa ucuronka notification, ntihagire icigwa gishobora kugusimba ugasanga urose notification. Rero ubu nyene mbikubwiye nuko wokora sabone. Reka tugende ku kintu ca kane naco. Abagore bakunda umugabo afise intumbero. Iki kintu abagore baragikunda. Namba uri wa mugabo ufise intumbero mu buzima bwawe, nuko abagore udosanga ubakurura, kuko umugabo afise intumbero akaba ari wa mugabo afise ahantu aja, akaba ari wa mugabo akora kandi agakora cane kugira ngo arabe yuko yoshika ku ndoto ziwe. Akaba ari wa mugabo ataja ngaho ngo yicare ngo nuko ategereje amahirwe. Muri iki gihe abagore bazogukunda, kuko bazoba babona yuko ubuzima bwawe buriko butera bugira ahandi hantu bushobora kwerekeza buja. Abagore burya ntuzopfe kuzobabona kurya, bakunda abantu b'abanyabwenge. Niba urabona uri umugore ufise umugambi wo muri kazoza, mu by'ukuri ico gihe abagore uzoba uriko urabaha attention, abagore uzotuma ubakurura. Dusanga abagore baza kukwiyegereza, nawe ukibaza ati mbe ni kuki mbona aba bagore banyegereza. Rero iki kintu naco mwociga kugikoresha, namba ubona wo buri umuntu ubona uza gutereta abakobwa ukabona ntibashaka kukwegereza, wo raba ukisanisha n'ibi bintu ndiko ndakubwira, kuko kumbure ushobora gusanga hari ikintu vyohindura mu buzima bwawe. Reka tugende ku kintu naco ca gatanu. Ikintu ca gatanu abagore bakundira abagabo ni ubupfasoni n'imitima myiza. Ikintu ca nyuma numva ikintu ca nyuma ca gatanu numva arico gikomeye cane, kugira umutima mwiza. Keshi iyo uri umugabo ukaba ufise umutima mwiza,
ukaba ari wa muntu umuntu aje kugutura ikibazo ushobora kumva abandi, ukaba ari wa muntu ugira impuhwe, ukaba ari wa muntu ukunda gufasha. Mu gihe azoba ari umugore ameze gutyo azohita yumva yuko atekanye kuba ari hafi yawe. Rero navyo ibi vyoshobora kuba vyogira ikintu yobafasha. Hama nk'uko nabikubwiye ngaho haruguru, hari ibintu nakubwiye abagore bakunda ku bagabo. Abagore barakunda umuntu akunda kwizigira, abagore bagakunda umuntu abaha icubahiro, abagore bagakunda umuntu abitwararika, abagore bagakunda umuntu afise intumbero mu buzima bwiwe, abagore kandi bagakunda n'umuntu afise umutima mwiza. Ivyo rero nivyo bintu bikora ku mutima w'umugore kurusha ibintu vyinshi abantu benshi bibaza. Namba woba uri umugabo ukaba woba wipfuza urukundo rwiza, nuko wogerageza gukora ibi bintu bitanu. Niba washobora kubigerageza nuko ibintu bizogufasha kuzoba umugabo abakobwa bazoshobora kubaha kandi bagakunda. Kandi wibuke ibintu ngiye kukubwira. Nimba ushaka kumenya gukomeza ukuri ku buzima n'urukundo hamwe n'amafaranga, iyi channel utegerezwa kuyikorera sabone. Hama nkaba numva iki kiganiro twogihagarikira ngaha, tukaba tuzoshobora kuzosubira kubonana mu yandi mavideo. Ciao ciao.